Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Umuhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Na makuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye harimwo agateka kazina muntu, igisata c'ubutungane be n'igisata ca politike. Turaza kandi kugaruka ku nkuru iriko iravugwa y'umuryango w'Abarabu, umugabo n'umugore ndetse n'abana bose bafashwe n'urwego rw'iperereza bivuga ko bari bagiye kuvunjisha amahera menshi yabo. Nako kandi muri ano makuru ari vyinshi tuza kugaruka ko cane birabana n'ibiriko biraba mu gisagara ca Bujumbura ndetse no hirya no hino mu gihugu. Benshi bati CNUDH Nyaragasa mutabare uyu muryango muri Beseri. Nubutumwa bwaraye bushizwe habona n'umwe mu bantu twikeka ko yoba akorera urwego rw'iperereza, aho yatabarije umuryango w'Abarabu baba bariko baratotezwa bikomeye. Uyu yagize ati nagira mudufashe mudutabarize, ni umuryango w'Abarabu, umugabo n'umugore. Ejo hahise ku munsi wa mbere w'iyindwi hakaba ari kwigenekerezo 19 Myandagaro uyu mwaka w'ibihumbi 2024 bari bagiye kuvunja amafaranga baca barabafata kubera bari bafise amahera menshi cyane. Umugabo bamujanye kumupfungira muri documentation, umugore n'utwana twiwe tune harimwo n'uruyoya babapfungiye ngaha kuri Beseri. Birababaje umubonye uwo mugore n'utwana kuko bavuga icongereza gusa. Umugore akavuga ko bamwambuye ibintu vyose harimwo itelefoni n'amahera. Nukuri umubonye uraterwa n'akagongwe kubera nta mahera y'ibipfungurwa bafise, nta cepfo ca ruguru bafise. Utwana tugira tubapfireko, turinginze mu dutabarize. Ibi bikaba bije gushirwa habona n'umwe mu baharanira agateka kazina muntu atwara ishirahamwe Focode Pacifique Ninahazwe. Iyi nkuru hari vyinshi ngibuze koko ngo wayitanze nawe ntiyasubiriye kwishura. Bishoboka ko uwatanze iyi nkuru n'abatasubiriye kuronka uko yandika. Ntitwamenye amazina y'abapfunzwe, ntitwamenye n'ikibanza bafatiwemwo, ariko hariho ibintu bihambaye vyumvikanamwo. Harimwo icambere, umukenyezi w'umwarabukazi apfungiwe muri Beseri n'utwana tune turimwo uruyoya. Abafashe uyu mukenyezi bamutwaye telefone n'amafaranga yose yari afise, ntagira uko agaburira abana kandi ntagira ko yotabaza biwe. Uyu mukenyezi aravuga icongereza bigatuma atanoroherwa mu kuvugana n'abandi. Serugo nawe yatandukanijwe nabi wajanwa muri documentation ahorwa ko yafashwe agiye kuvunja amafaranga menshi. Ahangaha benshi ico bariko barasaba umurwi ujejwe gugateka kazina muntu CNUDH kunyerukira muri Beseri muri kino gitondo maze igatabara bano bantu, kuko nta mpamvu nimwe yosigura ingene bano bana bapfungiwe muri Beseri, ikibanza kibi cyane kitagira n'ahantu harara abana. Nimba Serugo yafashwe kubera agiye kuvunja, uyu muvyeyi n'abana nabo bariko baziriki ivyabo vyibwe ninde abibazwa. Umuntu wese azananye nabo muri CNUDH afashe gutangaza ivy'iyi nkuru, kuko kubona bamwe mu banyamahanga baza mu gihugu c'u Burundi bakambugwa ivyabo ndetse bagafatwa n'inzego z'iperereza bisigura ko haba hari bamwe mu bategetsi bo hejuru baba batanze iryo tegeko, kuko ngo nta mupolisi n'umwe yokwiha itegeko ryo kwirungika kuja gufata umuntu atabitumwe nabo mu nzego zo hejuru. Ibi rero biraheza bikamaramaza isura y'igihugu mu makungu, ndetse kandi bikanacafuza ingene igihugu gikora, bityo bigatuma abanyamitahe bashaka kuza kurangurira imirimo yabo ngaha mu gihugu bataza, kubera ivyo vyose harimwo n'umutekano wabo bashitse ngaha mu gihugu. Ni mu gihe kandi hari ibindi biriko birabera mu ntara ya Cibitoke, aho hari inyigisho za gisirikare ziriko zirahabwa imbonerakure imbere yo kurungikwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Haraheze indwi zitatu abanywanyi bo muhare w'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD baronka inyigisho za gisirikare mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu. Amakuru ava muri iyo ntara akavuga ko abaronka izo nyigisho baca barungikwa mu bikorwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Abanyagihugu rero bakavuga ko batekewe n'ubwoba. Izo nyigisho ziriko zirahabwa imbonerakure ziva mu makomine atandukanye y'intara ya Cibitoke kubw'amasoko yacu. Izo nyigisho zibera ku kibuga c'iyo ntara, aho biga gukoresha ibigwanisho inyuma yo gukora imyimenyerezo.
mu nyuma ngo baca baja ku mutumba Cishemere muri komine Buganda mu myimenyerezo yo gushira mu ngiro ivyo bize mu kurasa, baraturitsa amagrenade bakarasa ibikoho vya muzinga ngo vy'ukuri birateye ubwoba nk'uko abanyagihugu bobo babivuga. Kubw'amasoko yacu mu Cibitoke, imbonerakure ziba zaronkejwe izo nyigisho zica zirungikwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kurwana ku ruhande rw'abasirikare b'u Burundi barungitsweyo. Abavyeyi b'urwaruka rurungikwa muri Kongo ku ruhande rwabo baratewe umutima uhagaze n'umutekano w'uruvyaro rwabo, bavuga bati turafise ubwoba ku mutekano w'abana bacu. Turazi ko hari imbonerakure zagiye kurwana muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ariko batigeze bagaruka, bishoboka ko baba barapfuye, ngo vy'ukuri birateye ubwoba nk'uko bobo babivuga. Ni mu gihe abarongoye intwaro n'abarongoye umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD aribo imbonerakure mu Cibitoke bahakana ivyo bagirizwa n'ubwo izo nyigisho zitangwa ku murango izuba ryaka. Ni mu gihe urongoye abasirikare mu ntara Cibitoke avuga ko bwiwe ko hari inyigisho za gisirikare ziriko ziraba ariko atasano zifitaniye n'imbonerakure. Muri imyaka iheze ivyegeranyo vyinshi vy'amashirahamwe yigenga yo mu gihugu na mpuzamakungu aharanira agateka kazina muntu co kimwe n'ibimenyesha amakuru bitandukanye vyerekanye ko naho biri uko imbonerakure ziri ku butaka bwa Kongo. Imiryango myinshi rero abana babo bapfiriye ku rubuga rw'intambara yarabujijwe no kugandara nk'uko bivugwa na bamwe mu bafise abana babo baguye muri ico gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo nk'uko bobo babitangaza. Twibutse ko abasirikare b'u Burundi bene izi mbonerakure zirungikwa mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo kuja gutana mu mitwe n'umuhari witwaje ibigwanisho ubarizwa mu buseruko bw'ico gihugu M23. Bivugwa yuko rero M23 ari nayo ibujije amahoro igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, aho ico gihugu cagiriza igihugu c'u Rwanda gufasha uwo muhari mu gihe igihugu c'u Rwanda co kivyamirira kure. Ni nako kandi hari n'indi nkuru iriko iravuga aho hari ababo bariko baratabariza uwabo yitwa Eric Mayeye. Hari umuryango w'Iburinga muri komine Gihanga warayutabaje nyuma y'ifatwa ry'uwabo umusore yitwa Eric Mayeye yahagarutswe ku mugoroba w'ejo haheze. Uwo muryango ukavuga ko ufise amakenga ufatiye ku gikenye ca Emery Badogo yafashe Eric Mayeye. Ese uyu Eric Mayeye ninde, akora iki? Uyu Eric ni umusore w'imyaka 31 yavukiye mu Rukaramu muri komine Mutimbuzi ariko yakuriye ahiburinga muri komine Gihanga wo mu ntara ya Bubanza. Ni umuhungu wa Alfred Mayeye ndetse na Marite Nzobaraba azwi nk'umunywanyi w'umugambwe SNL ariko abiba bavuga ko atavya politike yarakijamwo. Mu kazi kiwe ka misi yose akorera mu itongo ry'abapfuye ku Mpanda aho avomera amazi aba bariko barubaka imva. Aho nyene akorera ku itongo ry'abapfuye ku Mpanda niho Eric Mayeye yahuriye n'ivyago mu ndwi iheze, mu gihe Eric na mugenzi we bariko baravoma amazi y'abubatsi niho haza agahungu k'imyaka 15 kihagarika umwanda mukuru mu kinogo bariko bavomamwo amazi. Eric na mugenzi we bafashwe n'ishavu barakubita inkoni ka gahungu, nako kavangaho kaja kubibwira nyina. Uyu nawe abimenyesha se wabo wa kagahungu witwa Emery Badogo. Uyu Emery Badogo akaba ari nk'igihanganga Iburinga, bose baramutinya kubera akomeye mu mugambwe uri ku butegetsi. Niho rero haca haduka isekeza ryo kurondera Eric Mayeye na mugenzi we, niho barahava barahunga baja kunyegera bumvise ko barondegwa na Badogo. Umuvyeyi wa Eric Mayeye yaragiye mu muryango wa muhungu yakubitwa arasigura uko vyagenze, arasaba imbabazi ku makosa y'umuhungu wiwe. Ico gihe imiryango yumvikanye ko abahungu basubiriye kuboneka abaryango bazohura bagaheza ico kibazo. Gusa Alfred Mayeye yanabimenyesheje mu bajejwe intwaro nk'uko bivugwa. Ifatwa rya Eric Mayeye na mugenzi we hari ku mugoroba rero wo ku munsi wa mbere genekerezo ya 19 kwezi k'umunani mwaka wa 2024. Eric Mayeye na mugenzi we baragarutse Iburinga mu gihe bari kwibarabara rya kaburimbo bariko bitegura kuja mu muryango wa muhungu wakubitwa. Niho haza imodoka ya Badogo aca ategeka abapolisi bari kumwe gufata Eric na mugenzi we bakababoha no kubakubita bakabanoza. Ivyo byose barabikoze baca babaterera muri ya modoka ya Emery Badogo nawe afata ibarabara rija Igihanga.
Abaryango ba Eric Mayeye barararanye ubwoba bwinshi, ntibazi iyo Emery Badogo yazanye Eric Mayeye na mugenzi we, ntibazi kandi uko baraye bameze. Ku bwabo ico kibazo ngo cari gito kuko imiryango yari yumvikanye ko ikirangiza, bakaba badatahura ingene umuntu ngo kubera akomeye muri CNDD FDD acagira ububasha bwo kwihanira agahagarika abantu ijoro atamutahe afise, akabakubitisha akongera akabajana iyo ashatse. Baratakamba ngo umwana wabo ntiyicwe mu gihe uyu mwaka aho muri komine Gihanga hagiye harafatwa abantu bagaca baburwa irengero ryabo. Ntituraronka Emery Badogo nawe ngo agire ico avuze kuri ivyo vyagirije, gusa ico tumaze kumenya nuko Eric Mayeye na mugenzi we baraye mu gasho ka komine Gihanga nk'uko bivugwa. Mu yandi makuru kandi nayo arabana n'agateka kazina muntu, hari undi musore ariko arangishwa, uwabo yitwa Mpundu Wive. Uyu Mpundu Wive ni umusore yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda n'umunani, bisigura ko afise imyaka 26 y'amavuka, akavukira mu gisagara ca Rumonge. Mu mwaka w'ibihumbi 2015 Wive yarahungiye mu Rwanda. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 Wive yarahungutse agaruka iwabo mu Rumonge. Ku mugoroba nanoneho ku munsi wa mbere isaha 12 Wive Mpundu yarahagaritswe n'abapolisi babiri bagenda bamushanye ku ipikipiki. Abamufashe nabo ntiberekanye umutahe wa procureur, ntibanavuze iyo bamujanye. Abe bakavuga ko bituye igipolisi barabura inyishu. Ngo intara ya Rumonge kandi ikaba izwi nk'imwe mu ntara zabonetsemwo ivyo kunyuruza abantu bakaburwa irengero uno mwaka. Muri yo ntara iperereza rikaba ritwarwa na Regis Sibomana batazirashinwa. Uwo ntiyigera avuga iyo yashize abafashwe n'iperereza ryose riri mu minwe yiwe muri iyo ntara ya Rumonge. Bamwe bati burya ya masengesho abategutsi rero iyo basigura iki? Kwigenekerezo ya kane ukwezi kwa mbere umwaka wa 2024 imbere y'isinzi ry'abarundi Procureur General de la République Ronald Manirakiza yasemereye ati naje ndisengera ku Mana nk'ubahagaze imbere kugira wa munsi nzohagarara imbere yabo Mana mbaze uwo narenganije uwo nahohoteye, uze wigaragaze Mana, uzonshoboze Mana, uranshoboza nk'umushikirizamanza mukuru. Uyu Leonard Nyangoma ku igenekerezo 14 ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka yaramenyeshejwe na sentare ntanyuzwa dosiye nyinshi cyane zirimo abapfungiwe ubusa, zirimo abajeje ibihano vyabo bakivundiye mu mabohero, zirimo abapfunzwe hugikanye ndetse n'ibindi bitandukanye. Iki gihe rero Leonard Manirakiza ntaco yigeze akora ngo arenganure aba bose, nakamaramaza kuko amategeko yo avuga ko mu gihe umunyororo yejejwe na sentare acerekurwa ubwo nyene. Rero hakaba hakiri benshi bakivundiye mu mabohero ndetse nabo bagenda bafatwa n'iperereza, imanza zabo zikaguma zidindizwa. Benshi bakanavuga ko umushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona ndetse n'urwego rw'iperereza aba bose atakigongwe bagifitiye abana banezwe, kuko ari bo batuma abapolisi ndetse n'izindi nzego ziha uburenganzira bwo gufata uwo zishatse wese ndetse n'abaprokeri barimo. Rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya aho uri hose ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo turucike mu dushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbezi y'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure n'ibindi byinshi turiko turatohoza tuza kubageza ko mu mwanya uri imbere ntimuze gucikanwa. N'umuhuza TV, Imana ibahezagire.